Tayari it's official. Stade Intwari yaraye yemewe. Kuri uyu munsi wa kane itariki 24 ukwezi kw'indwi mwaka wa 2025 shirahamwe ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afrika CAF yaraye ryandikiye ikete shirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB rimenyesha ko Stade Intwari yemewe vy'imfata kibanza ikaba izoshobora kwakira inkino mpuzamakungu zitandukanye. Ushobora kuba uciye wibaza uti none ko bavuze ko cemewe vy'imfata kibanza ni kubera iki? Hari icoba kibura kugira ngo iyo stade yacu yemererwe burundu? Ko yemerewe vy'imfata kibanza yoba izokwakira inkino zose? Irekuriwe kwakira inkino izihe? Twitege ryari urukino kuri Stade Intwari. Reka ndabaramutse aho muherereye hose, nongere ndabaha ikaze muri iki kiganiro mugiye gushikizwa nanje Willy Fried Irambona ku kinyamakuru Wifi Sport, aho ugiye kuronka inyishu y'ivyo bibazo, umenye ico iryo kete rivuga n'ibisigaye bisabwa kuba vyasozerewe. Wiyemeze neza ko amaze gufyonda kuri subscribe cyangwa s'abone kuri YouTube channel ya Wifi Sport, kongera ugafungura agakengeri kugira ngo uzohore wa mbere mu kuronka ibiganiro ndabashikiriza. Wibuke no kubisangiza abagenzi bawe kugira ngo dushobore kuba dusangira kuko ngo byaha bisangiwe. Nimba utaragura akajezi ko mu giseke cy'igihugu Burundi ntamba mu rugamba, ndondera kuri iyi nimero ubona aha munsi ugenda kubwira ingene woyironka ku giciro ciza, maze uzoje kugura Stade Intwari, uzoje kuraba urukino rwa mbere rushajije neza cyane. Iyo nimero ushobora kwimpamagara ko kandi kugira ngo ushobore kwamamariza ivyawe biciye kuri runo rubuga rwa Wifi Sport, haba kuri Facebook cyangwa kuri YouTube, kuko ibintu vyawe tubibwiye abantu basadukurikirana ushobora kuronka abakiriya benshi. Iyo nimero ni gutenya 257 61 78 64 61 ni plus 257 61 78 64 61. Mukanya tuze doniro y'iki kiganiro. Nkuko mmeje kubibabwira mu ncamake y'inkuru, kuri uyu munsi wa kane itariki 24 z'ukwezi kw'indwi mwaka wa 2025 shirahamwe ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afrika CAF ryarandikiye ikete shirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cy'u Burundi FFB rimenyesha ko Stade Intwari yemewe vy'imfata kibanza ikaba izoshobora kwakira inkino mpuzamakungu zitandukanye. Imbere yuko twinjira mu bisabwa kuryohogwa, reka mbanze ndabasomere iryo kete nk'uko byanditse nyene mu rurimi rw'igifaransa, hamanje ndaribasigurira mu Kirundi kugira ngo twumve neza ibirivugwamwo, hama tugire kandi ico turivugako. Muri iryo kete CAF yanditse iti: à la suite de la récente visite d'inspection effectuée par les experts de la CAF au Stade Intwari, nous avons le plaisir de vous informer que cette infrastructure a été temporairement approuvée pour accueillir des compétitions de catégorie 3 conformément aux normes de la CAF et de la FIFA. Bisigura ngo inyuma y'urugendo rw'ubugenduzi ruheruka gukorwa n'abahinga b'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afrika CAF kuri Stade Intwari, turi n'umunezero wo kubamenyesha ko ico kibuga cemewe vy'imfata kibanza kugira gishobore kwakira inkino z'amahiganwa ya kategori canke y'umuce wa gatatu hisunzwe amategeko agenga inkino za CAF hamwe n'izishirahamwe ry'umupira w'amaguru kw'isi FIFA. CAF yabandanije yandika iti: la CAF tient à féliciter le gouvernement de la République du Burundi pour les efforts remarquables et les investissements importants consacrés à la rénovation et à la modernisation de ce stade. Bisigura ngo CAF ishimiye cyane leta ya Republika y'u Burundi ku twigoro dudasanzwe no ku migambi ikomeye yakoze mu kubaka no mu kuryohora iyo stade bakayishira ku rwego mpuzamakungu. CAF yabananje yandika iti: cependant, pour obtenir une homologation
complète et définitive. Certaines recommandations techniques en matière de sûreté et de sécurité des stades doivent être mises en œuvre. Vous trouverez en pièce jointe la liste détaillée de ces recommandations qui doivent impérativement être exécutées au plus tard 3 semaines avant la tenue du premier match prévu dans cette enceinte. Bisigura ngo ariko rero kugira ngo cemegwe burundu hariho intunganyo z'ubuhinga zikwiye gushirwa mu ngiro zijanye n'umutekano hamwe n'ubugenduzi bw'iyo nyubako. Murashobora kuraba urutonde rw'ivyo bisabwa muri dosiye canke mu nyandiko iri kumwe n'iri kete. CAF yabananije iti dans un souci de coordination efficace et de suivi rigoureux, la CAF vous prie également de bien vouloir transmettre un rapport hebdomadaire sur l'état d'avancement des travaux. Ivyo navyo bisigura ngo mu ntumbero yo gutunganya neza ibikorwa no kubikurikirana mu buryo bukwiye, CAF ibasabye kuja muratanga burindwi cegeranyo c'intambwe ivyo bikorwa biba biriko biratera. Mu gusozera iryo kete, CAF yanditse iti nous vous remercions de votre collaboration continue au service de développement du football africain et restons à votre disposition pour tout complément d'information. Bisigura ngo turabashimiye ku kugene tubandanya gukorana neza mu ntumbero yo guteza imbere umupira w'amaguru ku mugabane wa Afrika, kandi turiteguriye kubafasha igihe cyose muzokwitura. Naho rero ibisabwa mu by'ubuhinga kugira ngo stade Intwari yemerwe burundu kwakira inkino bitaraja ahabona nkuko babivuze ngo ko biri mu nyandiko zifatanye n'iryo kete, nubwo twashoboye kuzironka, dushobora kumenya bimwe twifashishije ivyo FIFA ikunze kuba isaba muri ico gisata cyo kwemerera stade Intwari burundu. Muri ivyo harimo ibikoresho bijanye n'umutekano, uwo n'umuco wa mbere. Uwo muco kawusigura yuko hari gushinga igisata cyo gutunganya ibikorwa by'umutekano cyitwa COS gishinzwe guhuza ibikorwa byose bijanye n'umutekano. Harimo kubaka ubuhinga bwo gukurikira abantu biciye ku masanamu n'ubwa video surveillance, bugakwiragizwa mu bibanza byose bikundwa guhurirwamo n'abantu muri stade muri rusange. Harimo kandi kuba hari umukozi w'umutekano wa CAF yagenwe kandi afite ubumenyi, afite n'ibikoresho bihagije. Ku muco wa kabiri harimo gutunganya abinjira n'abasohoka. Ivyo navyo bikorwa mu gushiraho uburyo bwo kugura amatike butekanye kugira ngo ntihagire abinjira mu kibuga batafitiye uburenganzira. Harimo kandi gushira mu ngiro imigambi y'ukuntu abahuye n'ihungabana canke abagize utundi tubazo tw'amagara hagasigazwa inzira abo bantu bashobora gucishwamwo, hakabaho kandi n'ikibanza babegeranizamo kugira ngo babitwararike. Harimo kandi no gusuzuma ibintu bitemerwa kwinjira muri stade kugira ngo ntibishobore kwemerwa nyene bisubizwe inyuma. Muco wa gatatu ni ukwigisha no kurongora abakozi. Ivyo birimwo kumenyereza abakora ku kibuga ukugene bacungera umutekano, kungene bitwararika ibibazo biba bibereye kuri stade no kungene bahanahana amakuru kinyamwuga. Harimo kandi no gushingira amabwirizwa y'inyifato abakorera ku kibuga n'abarorerezi baba bitabiriye urukino. Umuco wa kane ni uw'ibikoresho by'ubuvuzi no gutabara. Iwo muce urimo gutunganya ikibanza cyo kuvuriramo abakinyi, abahagarikizi n'abafana baba bagize ikibazo c'amagara. Hariho gushiraho imiduga ibiri ifise abaganga b'abahinga mu kuvura hamwe n'ibikoresho bikomeye bya bikoresho by'ibanze babikenewe. Iyo miduga ibiri akaba ari ambulance cyamuvyumva. Hariho kandi umuco wa gatanu w'ibibanza byihariye n'ibikoresho bijya bijana n'ivyo bibanza. Ivyo bibanza navyo bene ivyo biba bikenewe harimo gucungera neza ibibanza vya VIP n'ivya VVIP, navuga ibibanza by'icubahiro n'ivyo bibanza birengeye by'icubahiro, ibibanza by'abamenyesha makuru hamwe n'ikibanza ca VAR ya video assistant referee, navuga ya video ifasha abahagarikizi kugira ngo bashe kuba babona amakosa batashoboye kuba babona, hakaba uburinzi buhagije muri ivyo bibanza birumvikana. Muri uwo muce kandi harimo kubaka ikibanza ciza cyo gucanganirizamo amajwi, ico bita sonorisation, gushiraho amatara n'ibikorwa aba yaragenewe hamwe no gushiraho
ecran géant no kuvuga ca kiyo kinini canke ya ecran nini abahora berekaniraho amakuru yihuta bigezweho canke bacishaho ivyaranze urukino mu ncamake. Hari umuco wa gatandatu uburenganzira bw'abantu bafise ubumuga. Uwo muco naho urimo gutegura ibibanza byo gufasha abagendana ubumuga nko kubategurira aho baca maze bakinjira neza, harimo inzira bacamo n'amaguru, harimo intebe zabigenewe hamwe n'ababafasha novuga aho bicara n'ababakurikirana kugira ngo amagara yabo agume yitaweho. Ndavuga none ko bavuze ko bemewe inkino zo muri kategori 3, izo nkino nizihe? Aho hariho higanwa atunganya n'ishyamba ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA, muco wa kabiri w'amahiganwa atunganywa n'ishyamba ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afrika CAF. Aho harimo nk'inkino Aigle Noir ndetse n'umugwi wa Flambeau du Centre bagiye kuba bakina abakira imigwi yo ku mugabane wa Afrika muri za y'amahiganwa ya CAF Champions League na CAF Confederation Cup. Harimo n'undi muce w'inkino za kivandimwe mpuzamakungu, inkino n'ubwazihurwa za imigwi serukira bihugu. Ivyo nivyo twabateguriye makino kiganiro dusuzuma kubijanye no kwemegwa kwa Stade Noir. Ukaba rero utaragura jezi y'intamba mu rugamba, utwandikiye kuri ino nimero ubona hano munsi, haba udutelefona cyangwa utwandikira kuri WhatsApp no ku butumwa busanzwe cyangwa kuri PSM bacha dutora. Kabari ni gutanya amacana 257 61 78 64 61. Please desa 57 61 78 64 60 nkuko bibona aha munsi kuri ino video. Hanyuma tukubwire uko ushobora kuronka jezi byoroshye no ku giciro cyiza. Iyo nimero kandi tukwiduhamagara kugira ngo tukwamamarize ibintu ukora kugira ngo bironkera abakiriya bahagije. Karagushimire wewe wakurikiranye kino kiganiro kuva mu ntango gushika mu mpera, ariko kandi tubwire ivyiyumviro by'ukuntu ubona ino stade nimba by'ukuri kuba yemewe ukuntu wabyakiriye nico ubona cyo ryohogwa. Mwari kumwe nanje Wilfried Irambona kunyamakuru ni Sport kuri Facebook na YouTube channel. Mwibuke gukora sabone cyangwa subscribe kugira ngo mube bambere bashikirwa na kino kiganiro ngenda bashikiriza. Musangize ibiganiro bagenzi kugira ngo dukorera hamwe ngo biryoha bisangiwe. Hama musigije imve byanyu muri commentaire. Ndabakunda cyane, mugihe aho mama waho mugira ibihe byiza. Bye bye, hasta la vista, ciao.